Double Fever without limits. Gian Films, Good News Films, Double Fever without limits. Simbabukuwa icho wabubikije simbabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu. Reka tati ibintu biri mu Imana birazunguruka ariko bikagera ku ntumbero nziza. Kandi ikindi nacyo papa wawe ntiyamwanka kubera amakosa ya bene wabo. Reka tubitege amaso. Ariko mama, burya je ndafise ikintu ushaka gusaba. Kimeze gute? Urabona hajya muri Miriwari tuba dufise abakozi babiri. Umwe ni Constance uwundi ni Marezo. Ariko Constance wewe numva ngo agomba kwigira. Rero kwigira nzu numva ko bagomba bayiteze camunara. Jewe nta kibazo aho kuba ndahafise nzogaruka ngaha. Ariko Marezo naramwitegereje. Ndabona neza ingena kerebuze ko hari umuntu azi ico yaje kurondera mu gisagara. Rero nashaka gusaba azoza akore ngaha kugira ngo agufashe mu gikoni naho uve mu mbabura. Urabona yuko iguhangayikishije. Nimviriye neza. Uramurekaze nta kibazo. Radusa, awurame bakumva uratekanye. Ego mama, ingwe igutwara igitungo ikagutanga kuraka. Aho rero wumva wonyitanga cyangwa ushatse kunyubagiza akantu nagutumye. Ariko Gadiva nta soni, urashaka kumara igihe nk'iki cyose ukibagira ko tugukumbuye. Sharadu, nenda gukumbuye cyane. Mama kuru, Iva arakomeye. Ko mudashaka kutubwira twe turariga tumonye. Reka Shadiva, umpoze ku gisebe. Ariko nyene ni kwa kundi bavuga ngo ntabwigwigwa nuko amasa atukuye. Nanje narabibonye. Ubu Iva ntagishaka kunyumva, ntagishaka no kumbona. Wait, ntumbwire ko yamenye vya bindi. Diva, nahavuye nkunda Mike cyane. Mereza ku ubwenge bwose. Iva havura nafata turi kumwe na Mike. Sanga namututse namubwiye nabi kubwo kwishimira Mike. Inyuma y'imisi mikeya Mike yaciye ampera. Ngize ndasubiye kwa Iva. Nasanze yasubiye mu rukundo na ex wiwe Tati. Uwo Tati niwe asigara indirimbo yiwe. Niwe aririmba ijoro n'umurango. Niwe kumva gahinda asigaye mfise. Ngo Tati Radu, uwo Tati yabaroyo. N'uyo nyene. Uwo ni wasigara indirimbo mu kanwa ka Iva. Mura mu maso, sinshaka no kumubona. No. Radu ni Berser. Ari mu rukundo na King Sabas musaza wanje. Hamwe yo bari mu rukundo na musaza wawe. Musaza wawe bagira kubitwa ikintu kiremereye mu mutwe. Tati ye. Radusa, kongiza ubwoba. Reka tugende, turabandanya tuganire mu nzira.
kimwe mu byatumye nifuza yuko twoganira ni ibintu bimwe bimwe novuga yuko bitekeye mu mutima wanje buryo urabona umwana w'umuhungu na nyina hari ibyo badashobora kuganira hanyuma na papa mba numva atampamvu yo kubimuganiriza je urazi yuko nakuze ndi jenyene nkura ntabona abavyeyi rero nibaze ngo ni ikintu kinyorohera gushoka ngenda kubabwira umunezero wanje canke umubabaro wanje ariko nka kuzine ndazi ko ushobora kuntahura hamaze kuntahura ugashobora no gutahuza mama ashaka kumprofita ego irevenda kijijwe ariko nubwo nkijijwe nanje mfise umubiri nk'uw'abantu mfise umubiri w'inyama n'amaraso mbabara nk'uko n'uwundi muntu ari wese yobabara ibyago bimushikiye hari ikintu mama akunda kumbwira yarihakanye arambwira ko tati atamukeneye ubuhoho yadukanya amadosiye ngo kwine ngo yabyaranye na se wa tati ibyo barabyaranye batanabyaranye iyo si imiryango ishobora kubuza abantu kubana hanyuma rero ikibabaje canke kimbabaza kikantera intuntu n'agahinda nuko ntambwira ngo ntware diva burya diva murazi wariwe diva murazi wariwe erega diva hajya n'umwana wa Diodone Diodone umwe babyarana na mama ivyo bintu nizere ko atari ivy'ukuri uri kurambarira ugize ngo diva ngo n'umukobwa wa Diodone ijana kwijana Yesu Kristo munyakigongwe mana uri mwijuru umve rero cago nagize nabimenye diva twarakundanye tuza kubimenya mu nyuma dutandukana mu buryo butari bworoshe uyumvira umuntu mwakundanye akaramata mukagira na projet ya mariage mu nyuma mukaza gutandukanywa nuko ushobora kuba musange abavyeyi byari bigoye nyene ndavyakira iyo situation namba hari situation yambabaje mu buzima namba hari ikintu kimaze kumbuza amahoro kiransi kiranja nico kintu nono musi mama aza umengo n'ibintu vyoroshe kuntoneka mu gikomere uranyumva kuntoneka mu gikomere anyibutsa diva nkaca nibuka yuko ari kizira ariko nkaca nibuka kwizi zose ari ingaruka twakwegewe na Diodone hamwe n'ujya Dorcas ari bavyeyi banje Ive s'il te plaît umubabaro wanje nta muntu numwe kuri nosi yoshobora kumva uburemere bwawe ariko n'imiburiburi uhunda gutumye kandi ndakwinginze genda ubwire mama cishe make none ko ariko yanka mama wa tati ngo ntiyomubera ba mwana ashaka yuko mama wa diva ari wamubera ba mwana ico kintu mva coroshe genda umubwire mama cishe make hari amajambo amwamwe avuga nkihangana kuko ari umuvyeyi ikindi naco nkaceceka kuko je ndi umwana w'umuhungu hari ibyo ntovugana na mama biragoye ariko umunanurire aho bigeze ndarushe umubabaro wanje sinshaka yuko ari umunsi ndawumugaragariza nukuri kuze je nukuri numva ikintu cambere no kubwira nukuri ndasavye imbabazi kwizina ry'iwanje Ifete ndasavye imbabazi cyane no kwizina rya senge nukuri mbahinda musabira imbabazi mbere kwizina ry'umuryango twese nukuri turagusavye imbabazi cyane niho ncumva neza uburemere bw'igikomere ugendana ku mutima ereka ibara ryagomba arikwe ni Imana ikinze Mana muri mutari bwagere kure yemwe ndasavye mube mutari bwatirishe ndagusaba ikintu kimwe kandi ivyo kuri umbwiza ukuri udaciye hirya no hino burya mama wa tati nishira soni nkuko babivuga ni ikihe kintu kibi vraiment mama tati yoba yarakoze ku buryo mubona yuko
ariko atamanikirwa. oya nukuri mu by'ukuri mama wa tati nta kosa afise usibye yuko ikibi yakoze yaherekeje mama Diva muhira akadutuka akatuburira isoni ujya mugore aratatabiza avuze yo umenga ni mituragarira ikirasirana ngaho nukuri Madiva ni igikoko c'amabara mbo ni nk'igikoko cambaye umubiri w'umuntu je niko nobivuga ubundi ho mu by'ukuri mama wa tati ni umuntu mwiza nta n'ijambo yigeze avuga eka gusa ikibi ciwe nuko yaherekeje iyo nshirasoni iza kuburira isoni senge muhira uko biri kose umutima wanje uranaremurutse akibivuga numva umenga n'umwicanyi yamumariye umuryango ariko nivyo aba ari ivyo akaba muhora ngo nuko yerekeje mama Diva erega mama Diva na umwanya umwe umuntu yo mutahura burya wewe wokwemere ko urugo rwawe rusambuka uri kurabona erega naho kuba kutari kurusambura amaze kubona Diodona gumagaruka kuraba mama nk'umwana w'umuntu ntiyo buri byo yumvira noneho ivyo ntitubijemo ico ndagutumye nico yo mu by'ukuri mama wa tati nukuri nakosa je no mushinja oya je nk'ubu wongira nk'umucamanza mbere dufate ko nabaye nk'umucamanza ndi procureur ndi mbere nukuri ndamwambitse izera ataha amahoro yego nukuri none jewe nakoreye Imana ni ikihe kintu uraba nakoreye Imana kugira ngo inyime umunezero nari mbonesha amaso yanje mbona ko ugomba ndawufata cyo ngoma nibaza nakoreye Imana ni ikihe kintu kibi nuba narakoreye Imana kugira ngo ime ibihano nk'ibi gushikaho n'agacu nariko ndabona nari mbona ko mfise mu biganza byanje kankamanganire mu minwe urabizi ko nakuze ntabona papa no kugira ndamubone urabizi neza ko ari je namwironderereye none hageze aho twobanye cagihe cyose tutabanye imyaka yose yari iheze tutari kumwe ndabira ibibaye papa yahomvye mama yahomvye nta kintu kimusigaranye ngaha mu Burundi none wumva yogaruka gute yanzu bamaze guhitera camurara vyaheze cyandi ko mbona umenga sinzi ibintu biko birambago ndiko subira inyuma nk'ibirengeye mama raba abantu bose bari bazi yuko nagiye kuba ku muvyeyi wanje none ndabirangarutse hano tati ihangane nta kibera ubusa ikintu cyose gifite intango kandi kikagira n'iherezo iyo ubonye bwije kandi bukongera bugaca cyangwa ukabona hari igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba ibyo byose nibitwereka ko hariho ihindagurika ry'ibihe no mu buzima busanzwe ivyo birashoboka ubuzima burahinduka uno munsi bikaba vyiza ejo bikaba bibi ariko igihambaye ni uko amatwitwararika ko atacatugerageje atari cyo kwihanganira hama ntutinye amaso y'abantu kuko n'ubundi abantu basanzwe batanyugwa aho uri wanyu ntawe watsi indaro ntagundi umugani wawe no kwiyakira reka twihangane mbega wabonye ko wa mukozi nakubwira namuzanye oya ntawe nabonye ngira ni kubera ko wari uri mu nzu reka ndamuhamagare Marezo ngo hano mbega waramukije mama ni sawa Marezo ni sawa ndibaza atatu yahuye akazi uje gukora hano nizere ko uzabishobora sawa nanjye ko mwanyizenze babera umwana mwiza nibaza ntacyo ntazokora kugira ngo abereke ko ndi umwana mwiza
tuzokora nk'uwikorera. sawa murakoze yawe ibikorwa vyawe nta kibazo Murakoze. Senge mahoro urasaza isoya kazisore Nibiki no. sora koko Nibiki. Senge urazi iyo mvuye urya kingi yampamagaye ku telefone ngo arankeneye ngo ningende vyihuta ngo tubonane cenderera mwaka kakanzu urabari kanzi iranyorohera mbabwirotse ndiruka ndagenda Senge ukuntu namubonye uno musi kuva nitwa izina Kanyana Yvette sinaribwigere mbona afise umubabaro nk'uwo yarafise kuri uno musi uri hejuru yarababaye n'agashingura cumu mama we Senge nukuri umubabaro yarafise nanje nagiye kwisanga ndi mu ruhande kwiwe nanje ndiko ndababara nkawe uribuka Gasengo kugende twamuburabuje tukamuburabuza ngo tati bahebane tururaburiza kuri tati nukuri Senge burya mu byukuri ico nabonye cyo Pelagia n'umuntu mwiza n'umuntu w'Imana marayika mweranda siko dushobora kumushira no ku rutonde rw'abatuzambaza mu misiri imbere Senge twahora tuguma tuburabuza umuhungu wawe siko tuguma tumuburabuza ku musheri wiwe tati mama ngo nyina wa tati ashira isoni niki ntabu bafise nuwera aragororotse niwe kinyabugingo dufise aha mwisi jewe kuri uno musi uri hejuru siko Gasenge je Kanyana Yvette ndamwandikishije Pelagia mu gitabo c'ubugingo mu gitabo kiri mwijuru siko ahabera ndabari amushire ku bandi mana muremyi w'ijuru n'isi umubone yiza Pelagia nguyu nukuri Senge ujya nuwera ndamwambitse zera Ive iyo niyindi mitwe watoye yukuza kuncoresha aho waririye amafaranga yanje nturayahaga mukaba wewe uri ntaho mfatwa kweri aka kanya Pelagia uramugize mwiza muzima umugize umuntu azira igicumuro mbega mama wanje ko wumva ngo umwandikije mu gitabo c'ubugingo wewe waranditswe wewe urimwo ariko buzugabanya induru n'amatikusha umpa amahoro uzana ibintu bizima pana kuza kunyayata ko jewe nibereye mu dukorwa twiwanje uzana imyanda n'imyandariko uzana hani wanje ntasoni Senge apana amafaranga Senge nukuri waruzi yuko Gasenge ujya diva ushaka siko ujya mukazana wifuza diva waruzi yuko siko nyumviriza undabe niwe nkeneye diva niwe mukazana nkunda kandi reka yo ntandabubona ariko arahiba yo reka Senge none uwo nyene wishimira siko waruzi yuko diva ari umukobwa wa Diyotoni kumbe twaguma duhatiriza umuhungu wawe ari wo muhungu wacu tumuhatiriza kuri mushikiwe urumva ukuntu twari ko turamubabaza Gasenge jewe n'umwana wo kwa Diyodoni ereka byaranze yuko abikubwira kuri kumuhatiririza kuri mushikiwe biranka burya nico yampamagariye
kugira bimbwira ubimenye. Uce wumva Senge 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 yo Senge ndabara Senge yo mukamujika kwata kowe ndafuye oya Chris, ingo Chris na mama wanafuye ndagowe. Ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu, ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka. Cyamanda gukumbuye. ahubwo rero quelle coïncidence wabonye ko twambaye ibintu ushaka gusa kandi ni wanyiganye Kingi ni wanyiganye diva ni wanyiganye ni wanyiganye ni wanyiganye Kingi ni wewe ariko rero usigaye umisha kandi si byiza. Papa yarambariye kuri mukuzi wacu tukwakire mu muryango, umva turashoshe sitwe tuzabona uraje. Karibu cyane turakwiteze vraiment. Shadiva sino kuguhisha ahubwo sinzi ivyambayeko. Natwe telefone kugira ngo ndakumenyesha. Hanyuma sinzi ikintu cacikiba. Sinzi ikintu canyamburiye nca ndibagira complètement. Burya nari nzi ngo naranabikubwiye. Hanyuma nkuko papa yakubwiye munyitege. Karibu cyane vraiment. Ego papa twaravuganye ahubwo binakunze atagihindutse. So weekend niho nzoza. Wow. You're welcome. Thank you. Habwo nkwibaritse ikintu. Mama wawe yavyakiriye gute? Rekana na mama. None yo vyakira neza yo vyakira nabi katakintu kimwe ari buhindure. We karibu turagushuhiye cyane. Thank you so much. I can't wait. Amakuru ya tati. Tati arakomeye. Araho ameze neza
ego diva hari ikintu nagumye nshaka kukubwira kijanye na tati ariko umwanya umwe mbura n'ahantu nogihera diva turi mu ntambara zidasanzwe je na tati abantu bose ntibamukeneye mama wewe ntibacana n'uwaka ntakeneye kumwumva ntakeneye no kumubona aha tuvugana ndi muri dilemme umva ndi muri confusion totale nabuze ico mfata nico ndeka King uvuze ivyo cyo ndibuka ibintu vyambaye ko ngiwanye ukora basoranje mana yanje Ivete na mama wawe baragerageje baranyumvisha yuko ari je mu kazana bakeneye baranyumvisha ingene bankunda ngo nije mu kazana bakeneye gusa nyene urumva nanje narengeje ko ndatwenga ariko nahavuye niruka cyakora abavyeyi bacu nako batagira ngo batubabaze baradushoboye kabisa ariko King wihangane cyane icyo nzi nuko ibi bihurimwe bizohinduka agahinda ufise kazohera ewe cyakora ndumiwe mpore nawe ariko kandi umwanya umwe sintangaye diva urazi combien de fois mama kuvuga wacitse nk'indirimbo mu kanwa kiwe naje ntayengeshanya kandi ntanasiba kumbwira yuko ari we mukazana yipfuza ikimbabaza rero nuko atazi ivyaba ari karavuga ntanamenye ukuntu iryo jambo rintera uburibwe ntazi yuko kubimbwira asa n'umuntu abafashe inkota yaka umuriro agasogota mu mutima sha mama abavyeyi bacu Imana ibababarire ariko nta kundi ni no kwiyakira akaba karabaye ariko rero King burya ivyo bintu uvuze vya tati biri mu vyatumye nguhamagara kugira ngo dushobore kubonana uyu munsi GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.